yambo mwese aho mudukurikirana muherereye mu makungu ku migabane itandukanye y'isi Amerika, Buraya, Aziya, muri Afrika, mu bihugu vy'ibibanye, uburengero muri Kongo, buraruko mu Rwanda, ubuseruko muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata ca politike, aho umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa 12 yakiriye indahiro z'abagize CNDH ngaha mu Burundi, abaharanira canke abadabirira ivy'agateka kazina muntu ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ni mu muhango rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yitabiriye kuri uyu wa 12. Nayo kandi turaza kubabwira ko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yaraye yitavye igikorane, amasengesho yabereye mu Kamenge, ngaho ni mu gisagara ca Bujumbura. Aho rero Evariste Ndayishimiye ari muri iryo shengero yaciye avuga amajambo akomeye cane ku banyapolitike, hoba nga batavuga kumwe n'ubutegetsi bari imbere mu gihugu. Benshi babona ko ata wundi muntu Evariste Ndayishimiye yariko aravuga ni Agathon Rwasa. Yavuze kuri Agathon Rwasa ariko ntiyatomora ngo avuge izina rya Rwasa, ariko birumvikana uwo yariko aravuga nyine ngo abanyapolitike batavuga kumwe n'ubutegetsi bari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yavuze ko afise ubuhire mu ntoke ngo azohushura uwo mwansi wese yankana n'ubutegetsi bwiwe. Yavuze ko kandi ngafise inkone, ngo n'umwungere w'intama, ngafise inkone mu ntoki, ngo intama yagararije arayikubita inkoni igaca igaruka, ngo kandi niyo kwanga nanone azoyikubita ubuhire ayice ayihushure. Guhushura niko yavuze, kandi guhushura muravyumviriza no gukoresha inguvu, gashiramwo akanyarigabo kose ugahushura. Ivyo ni amajambo aremereye, sayo gusa Evariste Ndayishimiye yaciye atangaza ubwo yari muri ayo mashengesho ayo ngaho mu Kamenge. Benshi batashe babona ko rero abo batavuga kumwe n'ubutegetsi bariko baraja mu matora canke bariko baravuga ko bazokwiyamamaza badashigikiye umugambwe CNDD-FDD. Biraboneka ko ivyabo bagiye guhura n'ingorane zikomeye cane. Narirya kandi Evariste Ndayishimiye ivyo aza kuvuga agenda ashikiriza niko abikora. Yavuze vyinshi, abasore batari baresha, batari bagera ngo bubake inzu ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Yavuze amajambo kuri kino gihe benshi bariko baribaza ico umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari ashaka kuvuga ko mu kugira ngo ashikirize amajambo mwene nkayo ari imbere y'abanyagihugu, ari mw'ishengero, ariho yagiye gutaramira. Ivyo vyose benshi bakaba babona ko ari ubutumwa mugabo yarungikiraga abanyapolitike, nabo bose bashobora kumukoma mu nkokora canke kumugira mu nzira batavuga kumwe nawe mu vya politike. Birazwi ko mu mugambwe CNDD-FDD naho indyane ni zose, gucanacanamwo biriko biribonekeza muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Benshi baratekewe n'icoba.
akarorero umushingamateka yaraye ahatswe kugandagurwa atabagwa n'abanyagihugu kumwe n'abapolisi ngaho kuri Garde du Nord. Aho rero ni naho Tanazi Kararuza nawe yaciye agwa bamurashe ikompora mu modokari yariko iramwunguruza. Benshi n'uyu umushingamateka wa CNDD-FDD akavuga ko hari bamwe bavyinyegeje inyuma mwabo bakorana muri CNDD-FDD mu bashingamateka ku vyiyumviro vyiwe ashobora kuba yarashikirije mu nama nshingamateka. Ivyo vyose biraboneka ko rero mu butegetsi bwa CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi, biboneka ko hari vyinshi bigiye kugora buno butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye gushikiriza amajambo nk'ayo mu gihe hegereje amatora, ngo biraboneka ko ari ugutera ubwoba abanyagihugu, cane cane abo batavuga kumwe n'ubutegetsi, abo yise abansi, ngo arabategereje n'ubuhire azobahushura, kwerekana ko uwuzohirahira, uwuzokwihenda akaja guherekana ko adashigikiye CNDD-FDD akaja mu matora agatora iyindi migambwe canke akavuga ko ashigikiye Agatoni Rwasa, uwo ni ukumwereka ko azomugirira nabi, azomukorera ikintu kibi cane azohora atazokwibagira mu buzima bwe bwa misi yose. Ivyo biraboneka ko umukuru w'igihugu aratera abanyagihugu ubwoba, abanyapolitike, uwo wese ashobora kwerekana ko ivyo Varisito Ndayishimiye canke ivy'ubutegetsi bwiwe buriko buragira bitari vyo, bitarekuriwe n'amategeko canke atariko arafasha abenegihugu. Ni ingorane zikomakomeye cane ibiriko birabandanya bigenda biba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Amakuru agezwe ko ariko aravugwa ariko aragenda yerekana ko amatora naho agiye kuba, umugambwe uri ku butegetsi wahejeje guhimiriza abakuru b'imitumba, abamositanteri, abajenama b'amakomine, abafitaniye aho bahuriye n'umugambwe CNDD-FDD bose mu butegetsi ko bagomba gutera ubwoba ku mitumba, ku misozi, ku bucimbira aho batuye, bagomba gutera abo banyagihugu bose ubwoba ko uwuzokwihenda ntatore CNDD-FDD, ntatumbereze kuri CNDD-FDD ku nkona mu matora, azoraba iyo azoja atazosubira gutura ku mutumba, atazosubira kuba mu gacimbiri. Ivyo ni biriko biragenda bishikirizwa n'abakuru b'imitumba ba CNDD-FDD. Ivyo vyose biboneka ko rero ni uguhungabanya amatora, ayo matora benshi babona ko ari amatora y'inkinamico, amatora atazogira aho ashikana igihugu, ahubwo ari ukwerekana ko CNDD-FDD yatsinze, yatahukanye amatora nk'uko biriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Tuvuye kuri iyi nkuru tunyarukire ngaho mu burengero bw'igihugu cacu Burundi mu gisagara ca Uvira duhana urubibe na Bujumbura. Baravuga ko imigwano ibandanya gukomera cane, umugwi w'inyeshamba za M23 nawo uragiriza FDNB, igisoda c'Uburundi kiri ngaho muri Kongo, kuba arico kinyegeje inyuma y'umutekano mukeyi uriko uraboneka mu gisagara ca Goma na Bukavu n'ibindi bice. Ngaho rero igisoda c'Uburundi kiriko kiraronsa canke kiraha imigwi yitwaje ibigwanisho les infiltrations, abacengezi, kuja kugaba ibitero mw'ijoro mu gisagara, kwica abasivile, ng'abasivile bariko baragwa muri Kongo. Inkoho zatanzwe n'igisoda ca FDNB, igisoda c'Uburundi. Benshi bariko rero bariyamiriza ivyo vyavuzwe, ivyo vyakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, bagaha igisoda c'Uburundi naco kikaja guha abo bakongomani niyo mitwe yitwaje intwaro, inkoho, ibigwanisho, kuja guhungabanya umutekano w'abasivile, aho twumviriza benshi babandanya kugenda bicwa nijoro kandi ngo birakogwa n'inkoho z'igisoda c'Uburundi FDNB
nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.